Shuti bakunzi buga gw'intara Gitega turampuje twongera tubaha ikaze kuri wa gatandatu igenekezo rya 11 Kigarama 2021 musitanteri wa komine Itaba Nyandwi Domicie yifadikanije n'abenego bo ku mutumba wa Gihamagara asanzwe avukako mu bikorwa byo kwinjira ingoro y'umutumba wa Gihamagara. Uwo mutumba kabugize kabiri mu kwinjira ingoro y'umutumba muri yo komine ya Itaba. Ibirori vyatangwe n'urugendo aho musitanteri ari kumwe na bamwe mu ndongozi za komine ndetse n'abene gihugu berekeje ahubatse ingoro hama hacaba umugirwa wo gucacura akagozi kugira bagaragaze ko binjiye icese iyo nyubakwa mu nyuma cyakurikira gusinya mu gitabo cy'iteka. Musitanteri acashikiriza icese urufunguruzo n'ikimangu umukuru w'umutumba wa Gihamagara. Umugwi w'ingoma n'intambo ndetse n'umugwi waririmbye akaba arishiye muri ico kibanza kugira ngo baryoshe ibirori vy'uwo munsi. Nkuko vyamenyeshejwe n'umukuru w'umutumba wa Gihamagara mu ijambo ryiwe ryo kwakira abashitsi ngo uwo mutumba ugizwe n'ubucimbiri butatu n'ingo 1092. Yaraciye ku mayange uko umutekano wifashe yongera anerekana uko vyifashe mu bisata bitandukanye kuri uwo mutumba nyene. Naho umutekano ari wose nta mwonga uburisato ibidahizwe. Rimwe na rimwe haribonekeza ubusuma bwo mu mirima n'ubusuma bw'amakinga. Haribonekeza n'indyane z'amatungo, ugutumvikana mu miryango, harimwo n'ukwagirizanya uburozi, udukosa dufatiye ku kaboregwe n'ibindi. Ariko ivyo vyose dufatikanije n'inyabune igize inkingi z'umutekano turagerageza kubigwanya. Uburimyi n'ubworozi vyifashe neza. Ibigori n'ibiharagi vyatewe kijambere tukaba twiteze umwimbu ushimishije. Umugambi wo kororera mu mpongore twarawuhitabiriye naho hariho aborozi bamwe batarawutahura neza. Kubijanye n'iterambere twaratanguye kubaka ishure ryo kwimenyererezamwo ari ryo maternelle. Ibikorwa bikaba bigeze ku rugero rushimishije. Twaraharuye amabarabara y'imigenderanire, turubaka za rusengo zibiri, turatarura n'ibitarikwa bitatu. Noneho mwokwirabira mwebwe iyi ngoro y'umutumba twinjiye uno munsi ingene ishajije. Mwokwirabira mwebwe iyi ngoro y'umutumba twinjiye uno munsi ingene ishajije. Ivyo vyose tukaba tubikesha ubukerebutsi n'ubwira bw'indongozi yacu musitanteri wa komine nawe nyene akaba ari imvukira y'uwo mutumba. Turashimiye cane kandi abantu benshi bitanze mu gukora batiziganya kugira iyi ngoro y'umutumba twinjiye ihere. Musitanteri wa komine Itaba Nyandwi Domicie mu ijambo ryiwe yarakengurukiye umukuru w'umutumba wa Gihamagara nawe wafatanije bose muri ico gikorwa cyo kubaka iyo ngoro y'umutumba ishajije na cyane imvukira. Yarakengurukiye kandi n'abene gihugu bitabiriye ibikorwa rusangi mu gutanga inguvu n'uburyo iyo batewe akamo n'indongozi. Yahamagariye abene gihugu bo ku yindi mitumba nabo nyene kwitabira ibikorwa nk'ivyo kugira nabo nyene baronke aho gukorera boye kuja barakira abantu aho babonye hose. Uno munsi rero turanezerewe cyane kubona dusubiye guhimbaza umunsi mukuru wo kwinjira ingoro y'umutumba. Witubikesha ubwira n'umwete bw'abene gihugu n'ingene tubahimiririza kwitabira ibikorwa bagaheza bakavyitaba. Iki rero kica kiba icitegererezo aho n'iyindi mitumba tuyihamagarira kwitabira ibikorwa mwene ibi kugira ngo nabo bitera iteka maze baronke aho bakirira bene gihugu, baronke aho bashobora kubika impapuro zerekana ubuzima bw'umutumba, baronke kandi aho bashobora kwiyumvirira imigabo n'imigambi iteza imbere imitumba yabo. Iki gikorwa rero gikozwe ni igikorwa kidasanzwe. Uyu munsi nta uzosubira gucira imanza mw'ibarabara, nta usubira gucira imanza mw'ishamba, kandi abene gihugu baca boroherwa, baba bafise uwo bitura naho bamusanga. Ikigeretse ko barahana na porogaramu kugira ngo umwe wese ashobore kuronka n'akanya ko gutunganya iyindi mirimo.
Musitanteri yasavye uwo mukuru w'umutumba nawe wafatanya kurongora uwo mutumba gutegura vuba ikirangamisi cy'uko abenegihugu bazokwakirwa kugira batunganirizwe gutyo amahadabu n'ibindi abenegihugu bahora basabwa mu gutunganirizwa bihere. Ubu rero uhereye uyu munsi nta muntu azoza gusanze mwibarabara ngo ntunganiriza, nta muntu muzohurira mu murima ngo ntunganiriza. Ubu barabonye aho bazokuronderera. Usabwa rero kugira ikirangamisi c'ingene ugiye kuzoza urakira abantu ufadikanije nabo musangiye kurongora umutumba. Turazi ko muri batanu mwese hamwe, si ngombwa rero ngo ube ndabwishinze abari uzoguma wicaye muri ino nyubakwa, ariko murashobora guhana ibiringo ingene muzoza murakurakuranwa kugira ngo umwene gihugu wese agize ikibazo avuga ati ninaja kurondera umukuru w'umutumba ndazi ko nsangaho uwunyakira. Asaba kandi abenegihugu bo kuri uwo mutumba kuja gusaba ijambo bazi aho batumbera kandi bongere batunganirizwe atagisabwe. Dusabe rero abenegihugu nabo bose mumenyere rero kwitura inzego muzi aho muzisanga, kandi tubasabe abenegihugu rimwe na rimwe ushobora gusanga aribo batuma abatware canke abarongozi bamenyera kurya ibiturire. Nugenda usaba ijambo bakwakire bagutunganirize ataco utanze kuko nico batorewe. Ni naco gituma mwabashize imbere mubaha amajwi, mubo bahiganywe ndazi ko bataraba gusa, vyumvikana ko mwacaguyemwo abo mwishimiye. Kubw'ivyo rero nabo baca babatunganiriza atakirinze gusabwa. Yarongeye ahamagarira abenegihugu kuri uwo mutumba kwitabira ibikorwa vy'iterambere kugira umutumba n'abenegihugu bitere imbere, ndetse yongera basaba gutuza burundu inzoga zitemewe n'amategeko. Yasavye kandi ko umuntu wese yo kwigira imigabo yo kwikorera imigambi imuteza imbere. Ntibishoboka ko dutera imbere twirirwa canke tuvyibukira ku marigara, abandi tunwa za nzoga zitemewe n'amategeko. Ivyo navyo bica bituma iterambere ridashoboka kandi ntaho biheza ngo bidushikane. Tubahamagariye rero kwitabira ibikorwa vy'iterambere no gutuza burundu za nzoga zitemewe n'amategeko n'izindi zose muzi zoba naho zoba zemewe n'amategeko usanga zishobora kudusubiza inyuma mu bwenge, kuko ivyo nazo zirahari. Dutegerezwa kuronka n'ibindi bikorwa bidasanzwe, dutegerezwa kwirata kuri uno mutumba wa Gihamagara, vyaba ibikorwa vy'amashure, vyaba ibikorwa vyo gutunganya imirima ya kijambere, ubworozi bwa kijambere, urudandazwa rugezweho n'ibindi biteza imbere abenegihugu. Tubahamagariye kuvyitabira. Kubw'ivyo rero tubahamagariye kuva hasi. Ibikorwa rero vy'iterambere bihera mu mihana yacu. Umwe wese rero niyitunganye abafise igikorwa kimuteza imbere muhira, hamwe agira porogaramu y'ibikorwa akavuga ati iki gikorwa nagikora nkakirangiza muri kuno kwezi nzoba ninjije uburyo butari buke buzoteza imbere umuryango wanje. Mu kurangiza Musitanteri akaba yaratanze agashimwe ku mukuru w'umutumba amushimira ukuntu yitanze atiziganya, haranashimira abandi bose bagize icyo baterera mu iyubakwa ry'iyo ngoro y'umutumba. Hongera hatangwa imfashanyo y'amakaye n'amakaramu na uniforme ku banyeshuri barose amanota meza kugira ngo babatere inkunga kuzobandanya biga neza. Ivyo birori bikaba vyarangijwe no gusangira urukanwa. Turabashimiye kuba mwadukwikiranye, ntimwagire gusoma no gusangiza inkuru abandi. Murakoze.